Ndabaramukije abakunzi ba Elic Burundi TV aho muherereye amahoro y'Imana akomeze kubana namwe muri kudukurikirana aho muherereye hose. Ano masaha ni novuga ati ni sport news aho naje gutembera ku kibuga cy'umupira w'amaguru aho novuga ko turi kumwe n'umumenyereza tugiye tuganire nawe numwe mu bamenyereza basanzwe babikora neza cyane. Reka tumuhe kaze na karibu. Kocha n'impore amakaze mu kiganiro tugira tukoranire ariko imbere ya byose nari nshaka presentation ko bari kukuraba byo bari n'ijya mbere bakubonye canke n'abandi bosanga bamaze kubona mugabo bataza akazi nakandi. Murakoze cyane nibaze ko atari bwo bwa mbere tugirana ibiganiro byayo byose yoba ari iyindi compte twoba twarakoranye ibiganiro ariko ndibuka yuko atari bwa mbere. Kuba batamenyereye nitwa Kocha Gatuzo ndi umumenyereza yabigize umwuga yabigize umwuga kubera nagerageje gukurikirana ivyigwa bituma nitwa umumenyereza nkaba nkorera ngaho Nyanza Lac nkaba mfasha impano zitandukanye z'abakinyi bo ngaho Nyanza Lac abari muri division n'abatari muri division kenshi nije nkunda kubakurikirana ngaho naho kumbure nararonka amahirwe kuronka umugwi ushobora gukoreramo officiellement. Okay, Kocha Gatuzo ni Gatuzo ndavyibaza ko bakunze go kwita yego. Amakuru ansumira turumva ko aha mu karere ka Nyanza Lac muri gutegura hari gutegurwa amahiganwa muri amahiganwa ari gutegurwa we ku ruhande rwawe woba witeguye gute? Nibaze yuko nkuko mubivuze hariho tournoi iriko irategurwa izotangura ku munsi wa gatanu. Jewe ku ruhande rw'iwanje ndiko nditegura nkuko ntegeza kwitegura muri champion kuko iyo umuntu ari mu rugamba yitegura mu buryo bwose kuko nta mwasi ushobora kwibaza ngo ni muto mu rugamba urategura hanyuma ugaca urindira hageze igikorwa ukaraba icyo Imana iguhezagiza nk'umusaruro. Ego tukiri kuyaga kuri ico murashobora kuduha umuco kuvyerekeye kubijanye n'ubumenyereza. Turakora nk'umumenyereza ariko uravuga ati nta mugwi ndaronka nshobora guhagarikira nk'umumenyereza uri mu mahiganwa asanzwe amenyerewe nga mu gihugu cy'u Burundi, ariko turazi ko twibuka warigeze kuba umumenyereza wa Nyanza Lac United aho mwatwizeje byinshi ko hari mu kuza equipe izoserukira ino commune hari mu gihe bari bahejeje kuba gusanura kino kibuga mbe byahereye hehe? Mu ncamake jewe kuri ivyo nta vyinshi nabo mvuga kuko twebwe abamenyereza turabantu ahantu hari hose hari akazi iyo baduhamagaye twe tugenda gukorerayo. Mugabo twabivuze nkuko twagerageje kuganira n'abari bahagarikiye umugwi twariko turafasha mu maturno aheruka baratubwira yuko ivyo byose uburongozi canke uburongozi bwa commune buriko buragerageza ibishoboka byose buvugishe abavuka commune bari mu bihugu bitandukanye vya Buraya vya Afrika kugira barabe ingene bogarukira commune yacu nziza ya Nyanza yagutse. Mu myaka yahera yitwa Nyanza Lac mugabo yitwa Nyanza yagutse ugira turonke umugwe mu cicaro ca kabiri niburi narijya Nyanza yagutse ifise impano y'abana bafise tala mu mupira w'amaguru. Okay, nkawe nk'umumenyereza nashaka umuco w'ikintu kimwe muri football byari baheruka gutanga ubushimwe kubamenyereza bwatanzwe na Primus League. Kuba mubahawe ubushimwe hari icyo ba warashoboye kuneguramo? Mu ncamake burya kugira batanga ubushimwe nuko baba bize ku muntu bagomba babushimwe. Sivyo kudeha nukuri kajya gashimwe bahe mumenyereza Jimmy Ndaize yaragakwiye kuko yarakoze cyane kandi yarerekanye ubushobozi kandi yarafashije n'abakinyi kuduza impano baritanga batiziganya kandi urabona yuko byagaragaye yuko batahukanye igikombe kanatsinda n'ubu baheruka gutwara ikindi gikombe
bita Nkurunziza Cup urumva yuko nukuri yarakwiye kajya gashimwe. Okay, tugende ku bakinyi kubaha ubushimwe. Hari abantu bavuze ati hari agashimwe kari kuronka Said ko batakamuhaye, byo bavyari byo. Oya je nibaze yuko bajya batanga ubushimwe bariga ku bakinyi vyimbitse bakiga ibiharuro ama statistique. Je nibaze rero sino hava nca mvuga ati ngo Said bari kumuha agashimwe ngo bamunya agashimwe yaragakwiye mu gihe ntari mu bantu bagerageje gukurikirana statistique z'abaje bakinyi baronse ubushimwe. Ariko je ndavuga ati abaronse ibihembo babironse bigaragara kandi bikwiye. Tugende kuri iki naco muri aya mahiganwa ndibaza aha muri Nyanzarake urakunze kuba muri kumenyereza abakinyi babavuye mu cicaro ca mbere icicaro ca kabiri, eka hari na bamwe babavuye no hanze y'igihugu gatoyi gukina, ariko nta ntambamye gutera kubona ko bo babona ko baba bakiniye imigwi ikomeye, baba bahuye n'abamenyereza bakomeye. Kuri wowe ntagasuzuguro bakuzane? Je no kuri ku ruhande rw'iwanje navuga ati abakinyi tubanye neza kandi n'abakinyi bamaze kwitahura. Burya umuntu amaze kwitahura mu kazi nta muntu ashobora kugaya, kuko burya umumenyereza ni nk'umwarimu, kuko umwarimu ushobora kumusanga ahari hose. No munsi ashobora kuba umubonye ngaha ejo ugasanga muhuriye mu yindi shure cyangwa ku yindi shure. Rero ndabashimira cyane ukuntu dukorana neza n'urukundo n'icubahiro no kwitahura. Nukuri mbere ngiye kuraba nibo bariko barabera akarorero keza kuri abo bandi batararonka amahirwe yo gukina mu vyicaro. Okay, ikindi kibazo gikurikira ku kibuga cyo hano Nyanzarake hari imyiteguro yo biriho yo gusanura? Kuri ico nta vyinshi nava ndakivugako, kuko urazi yuko jewe ndi umumenyereza sindi mu burongozi bwo hejuru. Ico rero twebwe tubandanya dukora ukunyene ikibuga ukibona, tukazorindira tukitegera ko mu gihe bizoba bikunze azobara amatavya y'amasoro, bidakunze naho twe tubandanya dukora. Ati twitege ko mu mahiganwa aza y'umwaka aza ko dushobora kuronka equipe iserukira komine ya Nyanza yagutse. Ibyo byose nukuri ntaco navo ndabivuga ko birebire, ariko twe turifuza ko vyogenda uko. Mugabo naho bitazo shoboka tuzobandanya turera impano nkuko tubandanya tubikora, hanyuma bazo baronsa amahirwe bakaronka imigwi bakagenda kwevoliwa ahandi, natwe tukabandanya turi nganye turindiriye yuko abatware bazohava bikubita gashi bavuga ati ibyo byose twakwiye kuronka umugwi mu cicaro ca kabiri niburibura. Umukinyi we nkawe nkumumenyereza, umukinyi akina mu cicaro ca mbere ukina inkino z'indondo ubivuga kwiki? Mu ncamake ibi bintu byo gukina indondo je novuga yuko si bibi cyane, si bibi cyane kuko umukinnyi bari mu karuhuko deja. Iyo bari mu karuhuko si byiza yuko yokwicara, si byiza yuko yokwicara kuko hariho terme technique bakunda kuvuga. Iyo bavuze repos passif na repos actif, rero umukinyi si byiza yuko aja muri repos passif, ahubwo ni byiza ko aja muri repos actif. Repos actif, repos actif c'est-à-dire yuko abandanya akora entraînement, bibaye ngombwa ronse n'indondo akayikina kugira abandanye azigama performance yiwe. Okay, reka tukende kuri iki naco bisa nko turiko twarangiza ikiganiro. Ikibazo abakinyi benshi nkunze kubumbana yuko Primus League itabariha ugukwiriye, ari nko kubura akazi bakora bamwe cyo kivuga kwiki? Oya, nibaze yuko ibintu byose bigenda bukebuke, ibintu byose bigenda bukebuke kandi udatanguye kubusa nishobora gushika kuri kimwe. Rero kandi kugira utere imbere mu buzima umanza kwihanganira byinshi. Rero gusa je cyo nosaba abakinyi uko biri kose bo bishima, kuko ibintu bigenda bukebuke. Siko vyamye, kuko je ndibuka twe tugikina muzawaze yo mu Rumonge, vyarashikuka usanga tuko turakina ugasanga amafaranga turonka nka recruitment ni make cyane tugereranije n'ubu. Hari naho meme wasanga abakinyi twitanga tugakinira nk'ubusa. Mugabo cette fois-ci urabona yuko umukinyi ashobora kugurwa amafaranga miliyoni 10 na
hanyuma encore umushahara oparava equipe yo muri Premier Division ikintu cyitwa umushahara nticyabaho hari kajyaga prime ka match nako nyene wasanga ari gato mugabo cette fois-ci urabona yuko club ya Premier Division mukinyi ategezwa kuba afise recrutement akaba afise prime akaba afise même salaire mensuel urumva ivyo nivyo gushima ni buke natwe turizera yuko FFB nayo nyene yuko irabibona kandi gerageza gukubita inzu bifusi kugira nayo irabe yuko yozamura umupira w'amaguru muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi nawe ukaja ku rwego rw'ibindi bihugu. Urakoze cyane kwa Cagatuza. Yego me nanje ndabashimiye.